Yes, nkuko mubibona rero la boss nyene event yaduteka kumuyagisha gato turabiza yarabirushe kabisa avuye kuryoherwa n'abafana biwe na cyane ari n'umunsi wiwe kuryoherwa ariko urabona ko yatwihanganiye la boss ndakuramukije nanje ndabaramukije imbere ya byose oya kubegwa niko wama nico kwama twambara ivyera ivya rouge ndibaza mfise n'indi surprise ubundi mwaka muzobona nawe nyene muzokwibaza kubera iki twambara ibi ariko reka ndamusa abantu bose bariko araturaba murazi ko mwabonye ibirori turarushe mais kubera nkunda Isaac c'est mon frère ndamukunda cyane n'umuntu akunda aba artiste mu rusange rero twambaye ibitenge kubera turi abanyafrika kandi tubegwa twambaye no gira akamodere gasanzwe urabona ko nambaye ibintu bisanzwe ariko ndaberewe rero twahisemo ibitenge kandi nawe wabikurikije félicitations merci sana Natasha rero ngenda banka urumva izina ni ngenda banka ndagenda baranka nyene nkashika ndaza kugaruka ku gato ariko turacyari kuri event magato event muri rusange yagikora ushaka party yawe yego vraiment nta kagorana oya tubikorenga kuri hotel Kugira Tanganyika 5 étoiles oya vraiment ibintu byose ni bon urabona ko mfise abantu bose bari imbere yanje aba bodyguard abantu bose batetse ndabikorenga n'umuyaga nibiki na yashu naki mba mfise amahoro kandi n'abantu bose baje ngaho wabonye ko banezerewe cyane vraiment reka dushima Imana kubera ni Imana yabikoze aho nyine kubera ki la boss party takunda kubera handi hantu kenshi kunda kubera muri Club de Lac ubu urukura rondera visibility cyangwa se urukura gigwa ko n'amapublicité yaho yi hotel yawe canke habari ubonye Natasha ubonye hotel Kugira Tanganyika barabizi sinogira publicité kubera la boss party ku mwaka no ni kubera gusa ndashobora kuvuga ati nje mu kinama iwacu aho navukiye canke nje mu bwiza aho nakuriye ariko ndaraba ngiye mu kabare canke mu kwanaka ari ukuntu jewe sishobora gufungura abandi batarako barafungura no kuvuga ndashobora gufata ivyo kuge bwa mbere abandi batarafata je sishobora rero ucusanga rero ndiko ndabwira brochette sikugya nyene banzi nga kuri hotel Kugira Tanganyika urazi ko bari sharp ni hoteli ya mbere kandi ukuntu dukora nuko ndabikunda rero tugiye ahandi narabiravye ari umunsi naronsa agashime nja mu kinama nja urumva nja muri ville habura utuntu tumbabaza inzoga bakayizana batevye ifana urumva je murashaka bazanye ikintu umuntu azombyi nubu ndiko ndabivuga umuntu aziko ashaka kora boss party tuyikorera iwiwe ari restaurant cyangwa bar arashaka kumbwira ati jewe nzo kurondera abakozi baba aba naba mufungure icyarimwe munywe mwese tubabwiye bongere ivyo nivyo ngunda Natasha n'umuntu afise urukundo kandi murabizi no kwa mama nico gituma kenshi atari kuri hotel Kugira Tanganyika canja kwa mama urumva kubera baranzi ibintu byose bibari Auto. Okay. Nice. Natasha unyemera n'umunsi nze kubaza tubazo kumbure ntarigire ndakubaza ma interviews tomate ukorana kenshi uno munsi wagize la boss party ariko umuntu acayibaza sawa la boss party nibiki akura muri la boss party ni guhura gusa n'abafana like tuko nyene tu nta bindi babyinye inyuma nta mafaranga bizigamwo nta zindi nyungu ziba zirimwo uko nyene tu bike pour rien la boss party ni kintu nakunze nararavye gusangira n'abakunzi bankunda kandi urazi ko abakunzi bose nibaherera mu mubindi ndagerageza nkaraba benshi uno munsi cyangwa uyu mwaka bidoze ati kubera ikindi twagarutse ndavuga reka nabandi baronke iyo chance nayo mahirwe urumva la boss party ni gusangira n'abakunzi abagenzi ari yabaririmvyi ari abajournaliste ari abakunzi bagenyene bakura mu radio cyangwa muri Facebook ariko ndagerageza nkavuga uyu mwaka reka dusangire naba uyu mwaka yari super fan bo muri Facebook rero nkaca mvanga batore byaragoranye kandi twaragabanije abantu benshi kubera
ari abo twashize ko benshi batubwiye ati turi mu Rwanda, abandi ego merci mwakoze, ariko turi muri Kenya, abandi turi muri Australia, abandi yo turi kure, turi Makamba imuyinga. Urumva rero umunyuma ukacuhindura ukacuvuga reka mamagara uyu rero twafashe moitié yabo, bari presque ni benshi vraiment, bari benshi murabibonye. Ariko twagerageje turaturamwo kugira ejo umwe muri abo arashobora kuvuga ati jewe nari kuri la boss party, undi naje nari kuri la boss party. La boss party irakunda irahindagurika amatariki canke ni tariki imwe ibizwi ku mwaka? No, yego kubera mba ndi muri vacances n'abana murabizi. Kenshi ukunda kubikora uri muri vacances? Ndabikora kenshi mu kw'icenda canke mu kumunane, ariko ndaraba gusa akarere na abantu bibaza Natasha, nura kubitera mugene la boss party ngene tegurwa iruta n'ibitera mubona byinshi wanashima ibiri VIP, urona ko red carpet, urona ko ibari ibintu bitesa. Umuntu acibaza kubera iki tutobivyaza umusaruro, like nimba rukuriha gusa abantu tubarihe ari abantu barabisavye, ariko benshi nace ndabaha invitation abantu bifitiye amahera. Nico gituma wabonye abantu baje kuma amahera bavuga ati aya peut-être twari kuyatanga mutubwiye ko kwinjira n'amahera cyangwa ibiki kugusupportinga. Ndavuga merci, sishobora kwanga amahera mu yandi kandi ndayakeneye kandi turayakeneye twese. Ariko je sinogira la boss party bijya muranwenga numva ati ari abantu bagira anniversaire ati mbaka bacanga amahera, birababaza cyane. Nk'umuntu agira mariage ati mbaka arindire naka, nivyo gusaba ni byiza, ariko no saba ku bantu ubabwira ati karibu. Urumva rero nka Natasha wow arakano numvise amazi imvura ibintu byo kuririmba kubera igihugu bitarimo amahera ari basha nukubona cyangwa kwambwira gusa ni déplacement cyamvuga okay ni vyaba dancer akira ayo mahera, ariko mbonye sponsor cyangwa ugahamagara undi muririmbyi wo hanze mbanze amahera wamuhaye naje nkaraba nta muririmbyi wonga muri Afrika asumba Natasha ubuzima cyangwa amahera, ukaca rero unshira hasi nkavuga najwa nsumba performance nduwa mbere kandi barabizi sawa la boss rero ukacuvuga ati imayo mahera tubape batu show tubaye show. Yo mavuga kwitegura ibiteramo vyawe mimi nafanya vitu ya VIP video hizi wanje no uzibona nani kuona video kama Natasha indirimbo song quality. Sasa tukifanya kitu tufanye kwa programu kandi abantu baza kwa Natasha baba biyemera nk'abapapi safi beach ni benshi no oteka bdilatanganyika ni namba twibira kabanga simusi amafaranga ngahe wokora igiteramo munsi simusi umuntu aje ki business Natasha tushaka mu bookinga simusi amafaranga ukuntu nkunda ibintu birebire ibintu biseseka no kuvuga n'amahera acazaseseka kujya nyene si menshi nka miliyoni 10 kuduga kubera kuvuga make 200 kuduga oya kubera kuvuga kandi make urumva murabizi ibintu vya Natasha umuntu wese nukumvikana turashaka kumvikana n'umuntu ugasanga ndaririmbye kandi murashaka abantu baronke show sinzimbe kubera ati kwishima cyangwa ya nari kwishima sinari gufungura n'aba bantu bose wabonye batandukanye ariko murashaka agaciro k'umuziki k'umuririmbyi natwe bakaduhe hageze mu mbabarire kubera iji kenshi tora tuvugana ndushe weye na commande nuko babarira basinge okay sawa reka ndahejeje ibibazo bibiri gusa bya nyuma hama ndakureke wigiye. Ikibazo ca mbere ni Natasha uriko uraraba umuziki wawe development umuziki wawe ibintu uriko genda utera imbere of course intambwe uriko uratera zikoze raboneka, ariko ukaca wumva abantu bamwe bariko baridogera baririmbyi aba artiste baba star muri rusange umuziki w'u Burundi ati aba artiste nacyo bariko barimarira nta nico bariko baramarira imiryango yabo nta nico bariko baramarira igihugu muri rusange. Ati sinzi interview nabonye gihe ari bavuga ati nk'ubu wombwira ikintu na kimwe cyubatse n'umu artiste ngakuya umva abandi ngo bubatse amasoko bubatse baguze jet privé bagize biki Natasha twaraguze ivyo vya jet privé turabifise jet privé yego. Sasa ile gari yangu hiyo nake na wamba nani ko nayo artiste atu hapana biga bandi bagenda hajya kuri aeroport cange bana lazima twakurazima
hakuna kuazima, changu ndabereka. Mfise inzu, mfise amaparcelle, mfise amazu, siko mfise abana nimebarikiwa, ico ni cyambere. Mfise umugabo nabaye muremure. Umviriza, mfise abantu bankunda, ico nico cyambere. Ngenda banka Natasha. Yego, kandi ndagarutse kuri rya zina rero. Ngenda banka ariko ngashika. Niyo nyishaka kushika kuko muri La Boss Party arakana wakozeko. Karankora ko navuga ati Natasha kumbe birashika agafasha abantu munyuma akavyicuza. Oya vraiment. Oya nibiba. Okay, ugenda banka. Ari abantu wagiye wafashije mu mwaka uheze urabazi hanyuma mu nyuma kuri wewe urumva birashuka badesuka ukababara kubona warafashe. Babara ndababona nk'ibijuju. Urazi gufasha umuntu kandi mutangana. Urumva ugasanga wamuhaye agapicha kage gapicha njana kazungurusha. Ati yo ndamuzi ukabura n'amayira. Turarinda ivyo avuga kumbe abuna ceca gusema. Ariko je sinicuza oya no muri abaranzi. Je si oya je ndaguhaye umaye je ndafise umutima wiwanje kandi ndabikunda cyane. Ndabiraba kujya nyene. Ya ndahejere ikibazo cya nyuma. Natasha ahanyere rero ndiko ndahera heza. Uteguye La Boss Party. Maza sagute mu maso. Uraberewe usa neza. Oya. Mbo. Ndahejeje. Nikibazo cya nyuma nakubwiye. Benshi banyandikiye ndababwira uyu mwaka si wiwanyu petete undi mwaka. Joani naibo basiorganize bitu banite. Abana franga manini. Natasha reka ndakure kugira uruhuke. Imwe nabo bakubana nita. Nkaraba ko nabo abafanya ki anniversaire nibagira mariage badoye. Mina juriza aba bantu nibayimbaje amatse bayimbaje. Oya reka mvuga ukuri. No Natasha buryo n'ubyo burara. Jewe minduye akarere. Usinete mamidogo cyangwa ibiki. Bo nibagira anniversaire. Ni abazi abakufishaki abana kiriyo. Abana fura. Nibarira sasa izo kuma bibaza yuko bagutumye gutoza jewe niko bibaza jewe bamaze kuja ku rubanza rwande nande ngenda no mu bintu vya trophée urumva bakambwira ati watsinze ibiki je si you Joani banete invitation Johnzani invitation dat aba fans bangu baranwara ahantu je ngagenda no nanu asanze bihurirane gusana gahunda yawe imeze neza sasa gahunda ikikuwa bien kandi ukiniita mimi unafaidika ndio kizuri runguka sasa sema najua banariaka banacheka. Okay Natasha merci sana hama félicitations ofise staff ikaze cyane ofise kwanza kohera kwa bodyguard bahagaze neza dushimire dancer manager arafa kwanza nawe nyene arakora ibintu manager aragupangira ibintu neza ku buryo n'umugabo wanje Alfred Froyo ya félicitations rero reka mama bujeje ujipumzikie no mama mbele tsharindira kwa ito kintu ni cha original nini iki ni cha original kitu gani kimo kuseni kuyo siko nagusa niko nauliza ni OG sikia wanaume na bi wana ini OG baba original kandi nambaye kaga kanu gafata siko ni OG bye merci ndagura ko Natasha of course of ibintu byinshi yatubwiye ni Isaac TV exclusive zose nabwiye na nyine muzisanga na handi. Merci beaucoup Juma Jokes yariko rafata amasanamu. Bye bye. Isaac TV.